sinzibagirwa cenarahezagiwe niwe ngabire nziza kwa kugira nagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry ntabwo bunuma to never make you cry dale unani poteze ya yangu akili na lako penzi unani koleza na lako penzi yeah now you the one I love for real we want sanze mu mwijima uhezo mbere urumuri that's why I'll always sing for you oh na na oh na na oh na na beautiful song oh na na oh na na I will sing for you. Amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linox. Gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linox Music Company. Uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho ku buhinga bugezweho. Ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Mwari kumwe na Gina Generite Riteka umumenyesha makuru kuri LinoxTV. Yes, reka ndabaramutse cyane bakunzi ba LinoxTV, mba niza ko mama meze neza cyane nkuko mubibona kuri micro nanje meze neza cyane ndashima Imana ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza mwebwe nabanyu ho muri hose tubifuriza kuroranirwa kumererwa neza aho uri hose aho uri kuradukurikiranira hose uri abadukurikirana bari hanze y'igihugu canke nganyene mu gihugu cacu ciza c'u Burundi turabakunda cyane muri kumwe nanje Gina Genera nje muri ko murabona imbere ya kamera hama ndabahaye ikaze kuri LinoxTV twizera ko mubandanya kugirana ibihe byiza natwe nkuko tuba twabibemereye nyene kubazanira ibintu biba bimeze neza cyane tubazanira abantu bafite impano zitandukanye abaririmbyi abakomedian abakora imyuga itandukanye muranabizi muzoza murabibona cyo twabasaba no kubana natwe gusa hama natwe tukazoza turabaha ibintu byiza cyane so murabibona sindi Yann kandi sinavyiza no kuba ndi Yann ndi kumwe n'umusore namutembereye ahantu namusanze ari muri business y'akazi ariko ndavuga nti ko biri kose nkeneye kuyaga nawe hanyuma arabinyemerera niko rero kuca mumona imbere ya kamera reka manzi ndakora mu tumeze neza Ndashima nawe gute nanje urabibona ko je meze neza ndaguhaye ikaze kuri LinoxTV. Merci beaucoup. Ndabaramukije mwese muri rusange abakunzi ba LinoxTV. This is Humble Man, umusore wanyu. Bless up. Yes, muri rusange imbere yo kwinjira mu bintu byinshi uza kutuyagira ibintu byinshi utubwira hanini kubijanye n'umuziki wawe urashobora kutwidondora muri rusange tuvuze Humble Man tuvuze Yann twumve umuntu ameze gute twumve umuntu ki. Bon, majambo make wumvise Yann Humble Man wumvise kubgayo Yann Charbel niyo mazina nahawe n'abavyeyi umusore yitonda umusore aciye bugufi nkuko navyiyise nyene ni n'izina nahawe n'abantu basanzwe banzi umusore nzi ko afise impano muririmbyi w'u Burundi yego ariko tuciye twinjira gatoyi uzi ko ufise impano gute wabimenye gute nzi ko ufise impano uzi ko ufise impano uravyisantamo d'abord n'abantu bakabikubwira ni mubwo buryo. Yes, wariyumvisemo ko ufise impano avuga uti jewe reka ntera intambwe ngende muri studio gukora umuziki ngende kubera ko numva ko biri muri jewe ndabifata nk'akazi kanje ndabiteza imbere iyo mpano iri muri jewe ndayikuze mbega byatanguye gute byagenze gute wavyinjiyemo gute mu ntango. Bon, le début byari bigoye sana mugabo nukuvuga aho natanguriye ni hari muri kohare nkiri umwana mugasi nomenya ngo ni kohare runaka canke ni kuko nari nkiri mutoyi komsa ndiko ndakura ndi mu bigiro niho ndibuka haheze nk'imyaka itatu nyamba atari ine niho nagize ide yo kuja muri studio kuko umuntu wese yanyumva ndiko ndaririmba swati nicaye ahantu canke akapera ibintu nk'ivyo bisanzwe aravuga ati ufise ijwi ryiza nta kuntu ushobora kwilansa mu bintu vya carrière comme ça naje kuva nkiri muto narakunda kwandika indirimbo za gospel nzozibona nazo nyene nzozisohora kuko zira ahantu ni agenda mama yarafise narazandikamo then ziriyo nukugenda gusa nka hongeramo ibintu bikeyi nkazisohora nkaho nyene niho natanguye kuyumvira umuntu mwashambwe ati uzorabe winjire muri studio kuko urashoboye hari n'igihe usanga biranagutunze comme ça iyo mpanuro yampaye yaratumye niransa
mw'ico kintu ego. Ndavyumva yari impano yiwawe kuva mu buto bwawe. Okay, uravyinjiyemo, uratanguye kubikora. Donc turakeneye kumenya eske ubwo buzima, kuko hariho n'abandi bashobora kuba badukurikirana aba yumva nawe nyine afite iyo mpano yo kuririmba, urabazi niba ubazi, umugabo akumva ntashobora kubahuka ngo abijemo, akumva umengo ntibizogenda neza, akumva umengo ntazogera aho ashaka gushika. Mbega wowe umaze kuvyinjiramwo, uko wari uvyiteze iyo carrière umaze kuyitangura, ko wari uvyiteze niko wabisanze ubuzima wagiye urabibamwo gute? Bon, premièrement icyo novuga, iyo ufise rêve y'ikintu, iyo ufise utegerezwa kuba ufise n'ambition, ukaba ufise n'inyota yo kugishikako. Rero nta muntu yigeze ashika ku ndoto ziwe bimworoheye. Ego il est vrai urazishika ku indoto ziwawe, mugabo ntivyigera biba vyoroshe, birakugora, uca muri struggle nyinshi, n'ibintu byinshi ucamwo bikugora, mugabo icyo ukora urafightinga ukabandanya. Then n'abantu muri ko murakurikirana kino kiganiro, kaba usanzwe ufise talent yariyo yose, soit kuba uri umukomedian canke kuba uri umu journaliste canke ibintu nk'ivyo, canke ukaburirimba, focus on your dreams. Nta kintu na kimwe cyo kubuza kuhashika iyo uyizera wowe nyene, ukaba ufise confidence wowe nyene, ukaba uyifitiye, n'abantu bazoteba bakwizera. Ego il est vrai nta muntu yamavuga ko byo kwama vyera, kuko si bose bakubwira ko bizi. Hariho umuntu usanga akunda hip hop, n'undi asanga akunda R&B. Nzoririmbira umuntu akunda hip hop akubwire ngo urazi kuririmba, ahubwo azokubwira ati hindurira muri, azogerageza kugukatisha. Rero muri uwo mwanya ico wokora ni ugufokasinga kuri dream yawe, ukaniyizera wowe nyene, ukigira, ukaba ufise confidence muri wewe, ukavuga ati iki kintu ndashaka kugishikako. Kandi ikindi kintu nokongerako, inshuti zanje, no kubisengera. Nta muntu yigeze ashika ahantu ashaka atasenze, urumva. Ibanga rya mbere no gusenga no kwizera, ibindi byose birikora, kandi ikintu cyose kibera umwanya wacu. Ico gihe nyene uri kurabikora, hoba hariyo nk'ibintu, harabaho ibintu mu buzima bigenda biza umengo bishaka kuduta hasi, umengo bishaka kudusubiza hasi. Mbega wewe abonye ko tubwira n'ibikorwa umaze gukora ingene bingana, iyo nzira yawe yo gukora ivyo bikorwa byagenze gute? Woba warahuye n'ibintu ubona nyene bishaka kugutuma bigukura muri mood, canke bituma intumbero yawe wihaye itari kiragenda neza? Ego, ikintu ca mbere n'uburyo buke, kuko urabona iyo ufise uburyo buke birakugora gushika ku kintu ushaka. Mugabo iyo nabisubiyemo, ufise ambition, ukaba ufise no inyota yo gushika kuri ico kintu ciwawe, utegerezwa gufightinga. Par exemple nkaje kugira nkore indirimbo yanje ya mbere, no kuvuga nabanje kwanza guhanutsa. Umuntu wa mbere nagize ko ni c'est ma grand-mère, niwe twabanje kuvugana. Ndamubwira ati je iki kintu ndaciyumvamwo. Ijambo yanyishu yambwira ati kuririmba wabikuye kuri jewe, naje ndakunda kuririmba, so genda uririmbe nta na kimwe. Wa kabiri nabajije ni mama, arambwira ati ego il est vrai, mama wanje n'umuntu asenga, arambwira ati ndashaka kuririmbira Imana, uyiririmbire. Mugabo nyimba ari ivyo wiyumvamwo ushaka gukora, ntugende gukorera Imana atavyo wiyumvamwo, ufise n'ibindi wiyumvira ku ruhande, uzugende mu Mana uyikorera mu kuri kandi wifisemo n'umutima. Ewe ndamubwira ati jewe nta kibazo, nzora ndirimba gutya, ndirimbe n'izimana, urumva. Imana sinoyibagira kuko niyo idutunze. Then ndibuka ku ndirimbo ya mbere kugira ndayisohore, byarambereye ikintu cy'ikibazo. Rero naricaye ahantu ndiyumvira, nayo mfise agatelefone gatoyi, sinzi buri mitere bwatangiye gusohoka bwa noir gatoyi sana. Turavugana n'umu producer wayikoze ni King Plata, ngira muramuzi, ni umuririmbyi asanzwe ari producteur. Niwe yayikoze, turavugana, arambwira ati je n'umuvyeyi narumvise ko ufise impano, urazana amahera runaka ucuza dukore. Rero ndiyumvira ahantu no yakura, ko nari nkiri n'umunyeshuri, ndavuga ati ayo mahera ni menshi cyane, arandengeye, sishobora kuyaronka. Naciye mfata ku gatelefone ndakikora, ko nakagurishije n'umujama wanje nyine abangaha mu Gasenyi. Ndamubwira ati we mpa amahera, tora agatelefone, urumva. Rero nkiyeza kukagurisha ubu muri uwo mwanya nyene, ko indirimbo nari ndayifise mu mutwe, aho nyene akimpa amahera nateye niruka. Cyangwa ati grand frère nipata yizishika, acara yatora, turatangura gukora project. Abantu benshi baranyizeje, barambwira ati urafise talent, komeza bandanya. Then na mama ndayimwumvisha, aratanga ati niwe wayisohoye gute atamahera ufise, kutambwiye ndaguterere. Iryo jambo arimbwiye ryarambabaje, lituma muri jewe niyumvira ati nere kubera iki twamadutinya gusaba ubufasha abantu, ok baba bona dufashije. Rero we nawe ufise talent uri kurankurikirana,
gerageza apana kuca ushaka gufightinga wenyene saba ubufasha nta muntu n'umwe yigeze ashika hageze atasavye ubufasha urumva uyu arashaka kukwankira ntibisigura ko nuriya yo kwankira rero ico kintu carampaye ikigwa jusqu'à présent aho ngeze indirimbo yose nkora muri studio cyangwa ikintu cyose kijanye n'umuziki nkora rimwe ndashiramo mugabo ahanini ni mama wanje mfasha ni wampa n'uburyo bwo gukora ikintu ndanamushimira hari hose ndamufise ku mutima umuvyeyi yoba neza cyane mbega Yann humble man wabugeze ku bikorwa bingana gute bon jusqu'à présent ndafise indirimbo zigera ku 8 zimaze kuja hanze ni zitatu ni zitatu ufise intumbero yihe n'inzo zindi 8 zitarasohoka uzifitiye 5 zitarasohoka uzifitiye umugambo yuhe bon umuririmbyi mu kwandika indirimbo yandika kurikiranye melody akaraba swat ibintu ariko araviva canke ibintu harimo canke bikavana na histoire y'umuntu yamuhaye akayandika rero iyo hari indirimbo ushobora kusohora ukavuga ati no indirimbo ntishobora gusohoka idafise clip video ngo isohoka ari audio abantu ntibotahura ivyo ari byo nk'indirimbo ndirimbye mu gifaransa du début jusqu'à la fin sinoca ndayire ku ruko nyene ntayikoreye amasanamu kugira na wa murundi hariya adatahura igifaransa canke aravye image azoca amenya ivyisigura rero n'ama image murabizi video ni kintu cyambere gitwara uburyo bwinshi rero umuvyeyi wanje uburyo agifise nubwo ko nkorera audio hama video naho nza ndasaba mu bagenzi mu baki urumva muri famille bakamfasha rero ni izo ndirimbo zindi mfise ntarasohora ni indirimbo zisaba uburyo bwinshi cyane namaze kwandika na script yazo ni indirimbo bisaba ko mba mfise budget ewana ikwiye bien kugira nkore video nziza ni indirimbo bisaba ko werekana histoire ukuntu yagiye iragenda muri clip ukerekana ati vyagenze uku ko ni indirimbo ewana zanditswe umwanya munini rero nico gituma zitariko zirasohoka nico gituma ndi mu gacerere nubwo buryo bukeye ariko Imana izofasha ndayizeye kandi ndiyizeye na jewe nyine ubwe wanje ndizeye ko ibikorwa ari byiza yes uko biri kose abantu bumvise ngo umuririmbyi baba bakeneye kumva mbega aririmba gute mbega ijwi rimeze gute mbega amajambo yandika abari mu butumwa arafise ikintu ahindura muri societe bimeze gute niba ari indirimbo zo guhayagiza Imana narakurikiranye ibikorwa byawe ndabona yuko ufite n'indirimbo zo guhayagiza Imana indirimbo z'urukundo irevre tubaye ngaha kwisi tubayeho mu rukundo twese n'Imana yarayo byati bwizwa rya mbere risumbi yindi n'urukundo ni mukundane donc turashaka kumva ngene uririmba abafana ba LinoxTV bumve ati Yann humble man turamwumvise kabisa arashoboye irya mwana rya musore arashoboye kabisa indirimbo ya gospel canke umva reka duhere muri gospel canke indirimbo yindi tuzi twese yindi tuzi twese bashobora gucisha ndagufasha ari n'abandavyibuka guhezagirwa cenarahezagiwe niwe ngabire nziza iva kwa rugira ntagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry ntabwo bunuma to never make you cry dale unani poteze ya yangu akili na lako penzi unani koleza na lako penzi yeah now you the one I love for real we want sanze mu mwijima uhezo mbere urumuri that's why I'll always sing for you oh na na oh na na oh na na beautiful song oh na na oh na na I will sing for you wow ewa na cameraman yari yaciye urarinzi urabizi sana urimba neza niwe wabonye ko nari naryohewe ndagerageza gusa ni wamfashije nari nagiye muri modo ya nari nakuretse kugira nyene tumaze tu feeling indirimbo yitwa Nana ya humble man iriko no ku rubuga rwiwe rwa YouTube ni Yann humble man
yes ko biri kose wiraba ntibagire kugira subscribe numvise ibintu bimeze fresh sana fresh sana ndaryohewe nimeze fresh nukuri asante sana ariko turashaka kumenya mbega winjiye muri music ufise intumbero nyabaki umva ushaka gushika he umva ushaka gushikana he umuziki w'u Burundi na cyane cyane ko tubona ko hari abaririmbyi bamwe babizamwo hama mu nyuma bakabita tugaheruka tubamenya ati nakararirimba mugabo ntitubone iyo vya bintu byabashikanye ntitubone vya bintu iyo bigeze bigahera tuko turabazanya ngo mbe nakayagiye he ngo mbega ko ari mu gacerere ngo ari mu biki byumo wewe wavyinjiye mufise intumbero wumva ushaka gushikana hehe umuziki w'u Burundi bona vuga music ni yindi partie y'ubuzima bw'iwanje sivyo ego il est vrai ko nashobora kuyikora yonyene mugabo nibindi bintu ndabikora mugabo music ni ikintu mvuga ati I wanna be a superstar ego nta muntu ajya mu kintu ngo areke kuvuga ngo ntashaka kugira ngo nta vision bifisemo canke nta nageneye kugera urumva mugabo ndafise ahantu shaka kugera wowe wambajije ngo ahantu shaka kugera kugeza umuziki w'u Burundi ico kintu ntaco no kwishoboza ndi jenyene nico kintu abaririmbyi benshi bo mu Burundi tutaratahura kandi kitaratujamo urumva ni ikintu dutegerezwa gukorera hamwe urumva nous devons être unis twese urumva kugira tugeze ahantu mvuze ngo je no ugeze ahantu oya je ahubwo ngiye ngo ndageze kure no kuvuga nzoba ngiye ndi jenyene urumva zoba ngiye ndi jenyene ndaba mu bindi bihugu biri developer ahantu umuziki nyene ufatwa nk'umuziki urumva no kuvuga umwe agiye akwega nabandi ntagenda ari wenyene usanga ari kivunga wone urabona nk'ubu nk'indirimbo za Nigeria nturabona ko ziharawe sana nukuvuga muga ntumva ngo numuririmbyi bashaka kumva no mu underground akivuka ubwo nyene muga akavyuka umuziki nyene awushira ahantu ku yindi level nukuvuga rero amaze kumva ndamaze gukurikirana nk'ama studio menshi mu Rwanda ukuntu abaririmbyi bakorana nka Chris Izera ashobora kuja muri studio gukora indirimbo ugasanga ari kumwe n'abahokama abaririmbyi hafi batandatu bakamuterera amayedi ati shiramo ibi mu ndirimbo yawe shiramo ibi ariko aha mu Burundi wacu ugiye muri studio uragenda ufise yayita ati ninahamagara nakamperekeze aza guhavanya ibindirimbo yanje agende kuyiririmba urumva iyo mentalite tubanza kwanza kuyikuramo umutwe umwe ntiwigira inama iyo ufise igikorwa ugiye gukora hamagara abaririmbyi batatu babiri baguherekeze nta wanka guherekeza umuntu siko mugende aguhe amayide mukuru kunuko niho uzosanga umuziki ugeze kure nayo hajya indirimbo uzobona yose ivumye ubu ntuze bibaze ngo inyuma ngo irimo umugabo umwe no inyuma barimo abandi baririmbyi nka 4 5 6 kuko baba bakoreye hamwe nico kintu kiba gikwiye kutujamo twebwe abaririmbyi tukamenya ati dufashanye dukora uko uyasohoye igikorwa ciza ni bendera ry'igihugu rija hejuru mugabo ubu umuririmbyi arakora akagerageza kwipushinga wenye ugasanga arageze kure hariya baramumenye mugabo ntibamenye igihugu avamo ntibamenye yuko hari nabandi baririmbyi bakavuga ati unwe muririmbyi wenyene abaho nico rero kintu tuba dukwiye kwikuramo twebwe nk'abaririmbyi komsa umuziki w'u Burundi uzogera kure ari twe tuhashikanye twese naho kuvuga ngo jeje no bishobora no nigishoboka je ndashobora kwipushinga je nyene nkagera kure mu gihe mfise uburyo mu gihe mfise abamfasha nkakora ibikorwa vyiza urumva mugabo kuvuga ngo igihugu cyose kimenyekane nuko twese tuba twagiye hamwe neza cyane kandi utanze ubutumwa bwiza iyo ni impanuro nziza kubaririmbyi sino kubaririmbyi gusa umuntu wese bavuga ngo imitwe ikoranye umutwe umwe wifasha gusara ni wifasha uwo ni umugani w'ikirundi ntawe nzi neza ariko turashaka kumenya mbega Yann Hambaman kuva winjiye muri music ni igiki umaze gukurayo ku buryo twese twavuga ati wow uyu muntu vraiment uyu muziki uriko umuzana neza turabona impinduka hagati ya Hambaman wa kera na Hambaman w'ubu impinduka iri hehe ku buzima bwawe ikintu cya mbere nahakuye n'igikundiro ikintu cya kabiri nayo nakuyeyo c'est le respect kuko ubu si umuntu wari we wese apfa kugufyinyisha kuko abavuga ati uya muntu arafise ikintu kimurimo si umwanya wose umuntu agufyinyisha yana des fois uba wicaye nk'ahantu uri wenyene n'abantu bagutinya kuvugisha bakavuga ati uyu muntu arafise kandi kantu kiwe kamuri mu mureke urumva mugabo iyo atana kimukora ni wa muntu uzubona urikora na medit ukabona kuri ikofi
urumva ikintu ca mbere dukura muri uwo muziki wacu ni igikundiro niyo respect nyene ibindi novuga ko ari nama accessoire numva ni ibintu bizabe n'uburyo n'agafaranga bimeze gute kubera ko turazi ko ngaha twese waheruka nsa gute ubu rero warahindutse mu rwego warahindutse kabisa Imana igira neza ni bukebuke uburyo nta buhari si bwinshi oya ahubwo mubandanye mufasha gusa nyene bandanye mufasha gusa harabaho impinduka kuko sinshobora kugira ingorane ya 10000 francs mburu uya ndamutelefona ati none rabo ngirira iki niki avuga ati wenda gufana wewe umuntu mwiza ati tora then nama marché ndakunda kuyaronka kuva aho ntanguye gukora umuziki kera narifuza kurimba mu mariage iki niki bakambwira ati none tutabona ibikorwa byiwawe twokwizira gute twogomera gute mugabo ibikorwa byaratanguye ndakora iki cya kabiri cya gatatu abantu barambona ati finalement wa muntu ni bien hagira ubunyizera mu mariage ndapostinga ama video abantu barayabona n'ubu marché ziguma ziza nawe uri kuraraba ufise ubukwe ufise anniversaire iki niki just école numéro zanje ni 61 723 891 kuri WhatsApp hose zirakora baraza kuzibashirirako ndahari kuganya neza cyane imbere yuko rero turangiza ikiganiro cacu reka kwanza manzi shimire n'abantu mwese muri ko muradukurikirana twizeye ko mumeze neza sabanda twifuza kugira ibihe byiza cyane aho muri hose ariko uko biri kose gira nk'akajambo ushikirije abafana bawe abakunzi bawe abaririmbyi bakora akazi nawe we usanzwe ukora muri rusangi akajambo wobashikiriza wumva nyene kariko karadudubiza muri wewe ni nkakahe bon abafana banje ndabizi ko nabanyoteje cyane hariho nabahora banyandikira akambi ati none imistari yaraguheranye turondera abakwandikira no imistari irahari ni myinshi n'ushaka indirimbo ndamwandikira arandondera ndamwandikire ndamuhe gusa muri umwanya ndiko nditegura guys bafana banje uburyo ni muraye muze murarungika kuri Linox dukore clip ati dukusanye ibikorwa mfise si ibikorwa byo kuvuga ngo nsohore audio nkuko namwe ndabikora oya harageze ko namwe ndabaha clip nziza korayo muzane dukore komsa ikizovamo tuzogisangi vuba ndarondera team yiwanje dukore group tuze turabonana tuganira tuyaga dusangirira hamwe komsa dukuze urukundo muri twebwe iyo ndiko ndavuga abafana biwanje dukuze urukundo muri twebwe mu bafana banje hamwe na jewe umuririmbyi w'uwanyu hama tubandanye dukorana neza ibikorwa ni byinshi kandi birahari byiza amakuri kote y'abaririmbyi ikintu nosaba nuko twokundana tukunga ubumwe entre nous tukaza umuririmbyi mugenzi wawe kwandikiye ukamwishura agusavye ide ukayimuha agusavye kumusapotinga ukamusapotinga nkuko bisanzwe nkuko nawe yobigukorera utarinze no kubimusaba ari gikorwa cyiza gishime araho yakosheje mutahuza ati ngaho wari gukora gucya parfois rega jine ivyo ndakubwira abantu benshi barakujya imihari ngo wakoze igikorwa kibi ari murenzi wangwa ngo n'uburofa none ugira iyo uza kumwerekeza muri studio ukamuha ide ufise nawe agashira mwizi wiwe producer agashira mwizi wiwe ikintu cari kuba kibi oya nuko habura bwa bumwe bwa rukundo umuntu arinza kwisabira ati uraza umperekeze ejo mfise enregistrement zogenda muri studio urabe uvuma ubwi ati mfise umwanya unuyu hama nawe a programmende umu producer kugira uwo mwanya uzumuhe mujane hama muhe ayo maide kuko ahantu havuye ide imwe so kuvuga ko uba uhejeje ide ziwawe Imana yaduhaye cerveau kandi ewana buri munota nikuguma yidevelopa nikuguma yevoriwa nikuguma yeverwa kandi haza n'ivyumviro bishasha ukuyemo icyumviro kimwe haza ivyumviro bitanu no kuvuga umuntu muhaye ijana Imana ikuremera ibihumbi ijana no kuvuga iyo umuntu muhaye ide imwe na Imana ikongera ide zitanu no kuvuga rero nawe arashaka gukenera no mwanya nawe ukazomukenera ejo kuko abantu nitumenyera aho duhuriye rero nituze turafashanya umuntu akwituye umutahure umuntu agusabye ubufasha umufashe kuko nta wigeze agera ku ndoto ziwe atafashijwe je nico gikuru numva no babwira hama abafana na subscribe ntizira aba subscribers sindaronka abantu nkeneye nimugende mwongereze mube benshi komsa igikorwa mu byo nipfuza à la fin y'uyu mwaka ndakeneye kuba igikorwa kandi gisukuye kandi kirahari cyane n'umuririmbyi musanzwe mukunda gusa nshimye kutamuvuga nga gusa muzokibona ni gikorwa gikomeye cyane ya indi twitaga igisasu wifuza guterera nawe akanimero nagatanze
irimikashi nijya nyene. Yes, reka ndabashimire cyane twizeye ko mwatanije mugira ibihe byiza turabakunda cyane mutibagira gukora subscribe like na share tunawapenda sana toka moyoni. Ciao ciao.